watumye Yesu zamisi yacu ngwindushya turuhure nacyakirara cy'inzererezi rwatumye inshuti namwe mukunda mukurikiranira hafi ikinyamakuru Amahoro Iwacu, twagomba rero tubaramutse no munsi tukaba dufise abashitsi b'iteka bakomeye cyane. Mu kiganiro duheruka gushikiriza twarabashikirije umukenyezi umwe yitwa Rachel akaba afise orphelina ahantu bita mu Minago. Iyo nayo ikaba ifise abana bagera kuri 25, ikaba imaze kugera ku bintu bitari bikeya. Rero uno munsi twongeye guhura nawe, duhuye ari kumwe n'undi basanzwe bakorana, ngira ngo araza kwidondora nawe atubwire neza uwo ari we muri ivyo bikorwa basanzwe barangura mu gihugu. Tubibutse ko bigeze kugenderwa n'umukuru w'igihugu akabashimira cyane, mbere akabaha n'ingabire, bakaba abana baramwakiriye neza, bakira nyakubahwa nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye, akaba yasabye n'abarundi kugira ngo bafate mu mugongo iyo orphelina iri mu Minago. Uno musi mbega ibintu bimeze gute, abana bifashe gute, ibikorwa bafise bariko barategura byifashe gute? Ibyo ni ibibazo byinshi twibaza, abarundi benshi bibaza aho iyo orphelina, abantu benshi bagiye babaza ibibazo bitandukanye, bibaza aho iyo orphelina igeze uno munsi. Nibaza rero yuko turaza kuronka inyishu y'ibibazo byose mwibaza, kuko turi kumwe n'umukenyezi akomeye cyane yitwa Rachel, akaba ari kumwe n'uwundi amufasha muri ivyo bikorwa. Mbega reka tubaze rero Rachel, muri kano kanya turi kumwe, twamusanze ahaba mu gisagara bita Hogesun, no kuvuga ni gisagara gikomeye cyane, kugira ngo tumwibarize twebwe nyene ejo hatazogira uvuga ngo ntitwamubonye, twamwiboneye n'amaso kandi twasanze akomeye cyane. Mbega Rachel, mwaramutse? Twagomba tukuramutse kandi kukuribuka ko duheruka kuganira mu minsi iheze, utubwiraho ibikorwa bigeze. Uno munsi rero kugira ngo mbere yuko dutangura nagomba ubanze uramutse abariko baradukurikira. Turabaramukije cyane, amahoro y'Imana n'abane namwe. Uri kumwe n'uwundi muntu ngaha tutamenyereye kubona, nawe twashaka abanze yidondore atubwire neza uwo ari we n'ibyo ajejwe muri iryo shirahamwe. Ego murakoze, hama nanje ndabaramukije mwese, kwizina nitwa Manirumva Sadia, nkaba mbese umukobwa wa Rachel, kandi mu iryo shirahamwe njejwe mbese ndi umukoordinateur, njejwe gukoordina imfashanyo iva hirya no hino mu bantu badushigikiye muri ibi bikorwa. Mbega kuno munsi mwambaye neza, byagenze gute ko musa n'abashajije gose? Murakoze cyane, nuko twumvise ko mutugendera, twabiteguye, ntabwo mwari gusanga tutambaye. Murakoze. Mbega Sadia, nta bindi bikorwa wowe usanzwe ukora inyuma y'ibyo byo gufasha abana b'imfuvyi? Jewe nibyo ndafise nyene akazi karitanze umu infirmiere nyene, hama kandi nkongera nkaba ndi umu entrepreneur, ndafise ibikorwa nkora by'iwanje nyene. Ego abantu bakurondera ku rubuga ngurukana bumenyi barashobora kuronka? Barandonka neza, ni izina ryanje niryo batayipa muri Facebook, Instagram, Snapchat, hose ni Manirumva Sadia. Ko bikomeye cyane. Rachel, rero tubwire uno munsi kuva igihe tubonaniye aho ibintu bigeze ni hehe, kuko abantu benshi bagumye babaza bavuga bati ibyo bikorwa bariko barakora natwebwe turakeneye gushiramo intererano. Tubwire aho gejeje ibikorwa. Ibikorwa bimeze neza, turashimira Imana, twagiye turonka n'abashitsi ku kigo, uwaronka agafu yarakazana. Inyuma y'ibyo byo gufasha abana b'imfuvyi, jewe
nivyo ndabifise ndafise nyene akazi ka leta ndi umu infirmiere nyene hama kandi nkongera nkaba ndi umu entrepreneur ndafise ibikorwa nkora iby'iwanje nyene ego abantu bakurondera ku rubuga ngurukanabumenyi barashobora kuronka barandonka neza ni izina ryanje niryo batayipa muri Facebook, Instagram, Snapchat hose ni Mandela Mvasaji ko bikomeye cyane. Bo Rachel rero tubwire uno munsi kuva igihe tubonaniye aho ibintu bigeze ni hehe kuko abantu benshi bagumye babaza bavuga bati ibyo bikorwa bariko barakora natwebwe turakeneye gushiramo intererano tubwire aho gejeje ibikorwa. Ibikorwa bimeze neza turashimira Imana twagiye turonka n'abashitsi ku kigo uwaronka agafu yarakazana uwaronka ibiharage yarabizana ibikorwa bimeze neza turashimira Imana yego. None mbe ibijanye no kubagaburira mwaravuze yuko hari ibindi bikorwa musanzwe muriko murakoreraho ni nk'ibi ibikorwa turiko turakora nuko turiko turacuruza kugira ngo turonke aho tunasumira. Turafise botike tudandarizamwo ibiharage umuceri bigori aho biratworohera kugira ngo n'igihe uburyo butaraboneka turigurana ivyo biradufasha kandi turabandanya no kurima nubwo imvura itagenze neza kugira ngo turonke naho tuzosumira. Yego turimo turorora kandi mbega usanzwe uba muri Norvege kandi tukaba tuzi yuko kugera hariya bigoye hari habuhora urungika bakaja kuraba uko ibikorwa biriko biragenda. Yego cyane turungika abantu bakagenda kuraba mu gihe twebwe tutagiye. Hari nk'uherukayo cyane hari uherukayo uyu turi kumwe aherukayo je sinari nagiye kandi yasanze abana bameze neza vyagenze neza. Oya reka bitwibwirire atubwire neza uko yasanze ibikorwa bimeze. Ego jewe narashitse ku kigo nasanze kabisa ibintu bimeze neza mbese je naherukayo 2021 inyuma yaho mperukayo nasanze mbese abana bari kwijije imyaka mbese twabasohoye mbese twaronse mbere n'abandi kandi ibyo byaranezereye mbese n'intuze ico gihe nari nabatwariye kare nyene kubera nk'uko tubizi ntawe uza kuraba abantu atabatwariye mbese amakado ico gihe nari nabatwariye amakado byaranezereye kongera kubabona barya bana kabisa kandi no kongera kuramutsa n'abandi ntarinzi. Mbe nk'abatazi mu Minago babwira ko ari hehe? Mu Minago ni Minago iri muri komine Rumonge ubu komine Rumonge yarabaye intara kandi ubu ni nini. Intara yitwa nde? Rumonge. Ego Minago rero iri mu Rumonge. Okay. Nibaze yuko ubwo tuzobaza neza amazina mashasha hari za Butanyerera hariho Rumonge turaza kurondera izina ryaho rishasha kuko niho bagishiraho amazina mashasha. Ubwo rero ibisigaye nibaza ko bizoza biragenda neza bashaka gutembera bakagera mu Minago nibaze baviyo batageze kuri abo bana. Mbo kubijanye n'uburimyi n'ubworozi Rachel tubarire neza ibijanye n'uburimyi n'ubworozi. Yego bimeze bite? Ego dufise ingurube dufise n'inkoko ariko mu vyiyumviro turiko turategekanya twakwifuza gusiramwo n'inka kugira ngo abana baronka amata. Ego ko abana bagiye kuryoha byo bari vyiza cyane. Ego ubwo nk'inka mwiyumvira mushobora kuzogura n'inka zingana gute? Kubera turi mu nteguro kandi tukaba turiko turasaba ko twoshigikirwa muri izo nteguro turiko turakora kubera abana bashonze twakwifuza kugura inka zigwiriye kandi zikamwa
kuko ariyo ntumbero by'ukuri igitigiri sinasohoka ndakivuga kuko nokivuga tumaze kubona uburyo. mbe igihe nyine icubahiro umukuru w'igihugu aheruka kubagendera ico gihe ariko yitegura amatora nta nka mwigeze bamusaba? Ntayo twamusavye kuko yahimirize avuga ati ibi bintu aba bantu bakoze biduhaye akarorero twite haba abana. Je n'ubu ndacyafise ivyizigiro ko abumvise akamo kanyene cyubahiro bazobaterera agakana kamwe, azoduhagaga. erega mutagasavye ubu hakiri kare abandi bazokamusaba batange kumusaba inka. Erega n'umuvyeyi wa bose burya nawe araraba akavuga ati aba bantu bari ku kivi kandi ico dushira imbere n'uburimye n'ubworozi ati kandi turabona yuko ivyo bariko barakora ari bikora inka, ukazibona nko babahaye nk'inka nka zibiri. None erega mutamusavye nawe ntazazoba ariko umusavye arashobora kuvuga ati aba bantu ko bansavye reka nabo ngira ico ndabaterereye. Oya, ko twamaze kuba turi aha hantu hagaragara turizeye ko azobibona kuko arahazi kandi aratuzi. Aratuzi, ahimiriza abandi nawe afise icyo agomba gukora. Ndabonye Sadiyo umenga hari ikintu yagomba avuge. burya ibyo uvuze nibyo muri na Bibiliya mbese twizere avuga ati musabe muzohabwa. Mbese ntako je nabintu ubona ko hirya no hino nk'ibyo nko mu myiteguro dufite turashaka gutunga inka. Je novuga ko izo nka turazimusavye nyene icyubahiro. Uti si twebwe azobahaye ahaye izo mpumvu. Ko azobahaye abo bana b'igihugu. Nibaze yuko ako kamo muteye akumvise. Niyo abakumvise rero ubwo afise icyo azobaha. Rega niko bimeze, umuvyeyi yama yumviriza yinumiye ariko burya ribagenjiye cyane. None rero tugomba tuje ku bantu basanzwe babafasha. Ubu murafise abantu benshi babafasha canke bimeze bite? Ntabwo ari benshi cyane ariko ntango y'ubuhanza n'amasoso turafise abantu bashika 6 bari kumwe natwe bariko baradufasha. Rero turizeye ko tuzobona benshi kuko abantu 6 ni bake cyane. Yego. Mbe igihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yigera kuza kubagendera byagenze bita? Abana bamwakiriye gute? Abana baranezerewe cyane kandi umukuru w'igihugu amaze kuhagera nabo bace bipfuza ngo ko ari mu matora ngo nagera kuba perezida barasabye kubazuza no kumuraba ku kirimba. Sinzi ako ka video uko kikibuka cyangwa iryo jambo kakigibuka. Mu by'ukuri bibaye byiza abo bana bakanahashika cyangwa bakongera bakababona byo bavyiza. Mwewe rero muvuga muti aba bana b'imfuvyi basavye kugera kwa Ntare. Yego cyane. Urumva ko nawe yama yakiriye abantu benshi. Sinibaze yuko yumvise imfuvyi zishaka kuja kumuramutsa yozankira. Nibaze yuko ako kantu ko bakaryoshe ko bakumutse bakaza babona abana bo muri orphelinat bariko binjira kwa Ntare. Ntare ariko arabakira ababwira ati karibu bana bacu. Rero n'iryo jambo riramushikiriye. Nibaza yuko ari ibintu byiza cyane ibintu mukora. Hanyuma rero nigeze kubona ahantu mwanditse ngo New Life to the Nation. Ni izina ryishira hamwe cyane? Ni izina ryishira hamwe. Yego. Iryo mwaritoye mwishimikije iki? New Life to the Nation no kuvuga yuko ari ubuzima bushasha ku bantu bose. Ku bantu bose. Na cyane cyane civugo kivuga ngo niteka ku mfuvyi kugira ngo n'imfuvyi yibone mu bundi buzima. Ntibabone ko menga bari nyuma y'abandi. Naho twagomvye ko
nabo biyumva biyumve ego ko nabo ari abana kandi ko nabo igihugu ni igwabo batari inyuma y'igihugu ni bene igihugu. mbega iyo abana bamaze gukura bakageza imyaka 18 mubyifatamwo gute? ntibaba baranaheza n'amashure naha turiko turatera akamu ko tworonka badufasha kuko mu ndoto dufise twipfuza ko twosirana amashure y'imyuga kugira ngo abana baronke akazi ko gukora kugira ngo bataguma mu bintu yo gufasha nabo bakore bikorera ibyabo. nivyo vyimviro dufise muri 18 turabasohora ariko numva ntaho tubasohorera kuko naco bararonka bakora. nico gituma turiko turatera akamu ngo badufashe kugira ngo turonke ingene abana boronka gukora akazi kabo nabo bakifasha. abarundi benshi baba hanze birabagora gukorera mu gihugu baba hanze ugira gutyo ukazubona hariho bakaboko hariho abonona ibikorwa uko ba wavyumviriye siko biriko biragenda. mbe wewe izo ntambamye ntizigushikira? izo ntambamye ziradushikira. nico gituma twipfuza ko abantu bova mu buzimire nk'ubwo kuko umaze kuba uri mwene igihugu hari mugaca wonona ukora ubugizi nabi nk'ubwo ntabwo uba ukunda igihugu. kuko turipfuza ko ivyo bintu vyova mu nzira nanone bikagenda neza. Sadia? jewe nk'uko abivuze ibyo nibyo umuntu uri nyine igihugu ugashaka konona igihugu ibyo ntabwo ari byiza. ariko kandi icyo nagomba kongeraho nashaka kuvuga ko kenshi muba mu Burundi abiwacu bo mu Burundi nka twebwe tuba hanze hari ibintu tumaze kubona mw'ibi bihugu tubamwo mbese nabo batazi bene baturusha ibyo mu gihugu natwe tubarusha ibintu byo hanze. nje mbona rero hakwiye nk'inyigisho mbese yo kugira twishire hamwe kugira twigishanye mbese. hari abana benshi bakurira ino batazi mu Burundi natwe rero nk'uko twaje ino twarose amahirwe yo kuzino twobona ko ubumenyi dufise ino twoza kubusangiza bo mu gihugu kugira mbese tubone gutera imbere. nivyo mbe nkiri ngaho nyene wewe Uburundi wabwinjiyemwo ubwa mbere ufise imyaka ingahe? woba wavukiye mu Burundi woba wavukiye hanze? je navukiye mu Burundi. mu Burundi mbese twagiye kuvayo mu 1989 nari mfise imyaka 8-9. rero inyuma yaho duhungiye tuva mu Burundi tuja muri Tanzania. je nagiye gusubira mu Burundi 2011. uwo mutima wo kumva yuko ushaka kugumana Uburundi ku mutima wawe wawukuye hehe? nuko mbese nasubiye mu gihugu cy'amavuko nkabona mbese ibikorwa. yego nagomba kumwunganira twebwe nk'abavyeyi twashishikaye kubabwira ko aho turatari wacu. tushishika kubabwira tuti nubwo turi mu buhungiro hasi wacu tugize amahirwe tukabona ubundi buhungiro bugira kandi tukaja muri Norvege twashika kubabwira ko iwacu igihugu cyacu ari Uburundi. twamuzanye mu Burundi rero arahabona kandi arahakunda byabaye byiza cyane. murakoze. ubu rero turiko turarangiza ariko hariho byinshi tutagiye tuvuga. ubu nshaka umwe wese avuge yisanzuye icyo ashaka gushikiriza. duhere kuri Rachel. yego icyo nipfuza gushikiriza nk'umurundi nkunda Uburundi nagomba kuvuga ngo abarundi dufatane mu nda dukorere Uburundi bwacu dufashanye twigishanye. umukuru w'igihugu yarabivuze ngo twese turi hamwe birashoboka. cyo nipfuza ko twokora igihugu cyacu tugashigikirana. murakoze cyane. weho? naje icyo nashaka gushigikiriza nyene ni ivyo nyene byo mbese gufatana mu nda gufashanya kugira mbese igihugu cyacu gitera imbere. birambabaza kenshi iyo mpuye nk'iyo ndi ku kazi
abakolege benshi abo dukorana bakambaza uvahe nkavuga mva mu Burundi kenshi ico bibuka cyane ni irya ntambara yo mu Burundi ntamenywe kubera irya ntambara yabaye mu Burundi gusa hagire mbese n'ikintu ciza kivugwa mu gihugu cyacu kubera igihugu cyacu ni igihugu ciza cyane yego tugiye kurangiza rero hanyuma ico nagomba kubabwira no kubatera intege nongera mbwira bariko baradukurikira yuko iki ni ikiganiro kigira kabiri duheje kugira kandi twizeye yuko kizoshika ku mutima abantu benshi tukaba dukengurukiye cyane Rachel n'umukobwa wiwe ingene bafashe ingingo yo gukorera igihugu c'u Burundi bakaba bamaze kugera ahashimishije to